shaka ndabigishe mu ishuri rya Muhemu, kandi sinkekiranya amaso y'abantu benshi aragiye kuguruka muri kino kibanza, kubera ko muri kino kibanza hariho igicaniro kigiye kuguha guhishurirwa Imana kundi utari bwigero yihishurirwa. Hari benshi bagomba batahure impamvu ubuzima bwabo bumeze ko bumeze. Baravuze ibijyanye no kubohwa no guhamburwa, mugabo abantu babohwa gute? Ngoma ndababwire imikorere y'isi y'Imuhemu, kuko muri turi abantu b'Imuhemu, kandi umuntu w'Imuhemu asesa byose bivuga ngo ariko we ntawe ushobora kumusesa. Ariko nagiye gusanga ni muri kino gihe ishengero twagumye turi charnel, tugashaka gutahura ibintu mu bwenge bw'umwana w'umuntu. Ariko hari ubwenge bw'uburyo bune Bibiliya ivuga. Bwa mbere na mbere hari ubwenge bw'abadayimoni, hari ubwenge bw'isi, hari ubwenge bw'abantu, ariko kandi hari n'ubwenge bw'ijuru. Uyu munsi ndasenga Imana kugira ngo iduhe gutahura muri dimension y'ubwenge bw'ijuru, kugira ushobore kumenya ivyabanje kubaho n'ibiriho n'ibizobaho. Turiko turavuga kubohwa, turiko turavugwa guhamburwa. Ni vyiza ko dutahura yuko iryo jambo ni jambo rikoreshwa ubwa mbere na mbere mu isi y'Imuhemu nziza y'umuco, kuko no mu bwami bw'Imana turabohwa. Yesu yabwiye Petero amubwira ngo igihe kiraje kandi kirageze aho uyundi azogukenyeza akakujana aho utagomba. Mene majambo uzobohwa. Sinivyo gusa Yesu ariko aravuga, yaravuze ngo hariho abavukira kuba inkone z'abantu canke bagigwa inkone n'abantu. Aravuga ngo hari n'inkone zikonwa kubw'ubwami bw'Imana, ngo hari n'abandi bakonywe n'Imana. Inkone iyo terme mwese murayumva, nibijanye n'ukwaka uburenganzira bw'iwawe kubw'imvo n'igikorwa kanaka ijuru rikeneye ko ukora canke ico uba wizigizwa gukora. Ariko kandi si n'ivyo gusa, iyo dukomeje dusoma amajambo y'Imana turaza gusanga ab'Imana ihamagara irababoha, abo Imana ihamagara irabahambira. Dufite ikibazo cy'uko uyu munsi abariko barabohwa n'umugwanizi nabase kubohwa n'Imana. Iyo umuntu aboshwe ni kuvuga ngo ari sous l'emprise, ari munsi y'ikirere gifise amategeko kimutegeka gukora ikintu kanaka, ariko nafise ubushobozi bwo kugira ijambo ry'iwiwe, ari conditione n'icyo adashaka. Isi y'Imuhemu ariko bwami bw'umuco buraboha abana baryo canke abayegukira ubwo bwami. Turi ngaha kuko twaboshwe. Haleluya. Ariko mugabo kandi n'isi y'umwiza nayo irafise ukungene iboha abantu. Uyu munsi kubw'ubuntu bw'Imana nasenze, ubundi ngiye kumuvuga butumwa sinza kuvuga vyinshi, bwa nasenze kandi mugwe munsengera ngume mavuta y'ubwigisha, kuko kubw'ubuntu bw'Imana turagiye kusangira no kumenya amajambo adasanzwe canke amabanga adasanzwe y'ubwami bw'Imana. Yesu avuze ngo vyarahimbaye data kubaha ubwami. Muga birababaje ko uyu munsi abaha ubwami ntibazigenda ubwo bwami bukora, kandi bese bashobora kubavuga ivyabwo muga batazigenda ubwo bwami bukora. Bese bari muri bwo muga sukuri mu bwami bw'Imana bisigura ko uzorya ivyiza vyo mu bwami. Haleluya. Abashobora kurya ivyiza vyo mu bwami bw'Imana nabatahuye ico Bibiliya yita ama ordonnance spirituelle. Dusomye Yobu, igitabo cyawe ni igitabo nkunda cyane. Yobu igice cya 41 ku murongo wa 11 haravuga ngo ninde yabanje kugira icama kugira ngo nanje ngico ndamusubiza. Muri Bibiliya y'Icyongereza ngo ninde yabanje kugira icama kugira ngo ndamurihe. Mu yandi majambo nta muntu ahabwa ikiri hejuru y'ico yatanze. Hama kandi uyu munsi ngoma ndezirishone abantu bamwe bivanye n'inyigisho zazanywe nabo nita intumwa z'urupfu, niko Yobu abita, baje gusinziriza ishengero. Bituma uyu munsi ishengero ritamenya agaciro kayo. Umunsi Yesu avuga ishengero, unyumvirize neza, yaciye avuga amarembo y'ikuzimu. Bigenda gute Yesu avuze ngo kuri ubwo rutare zo kubaka kw'isengero ryanje, ako kanyanyere ijambo rikurikira yaciye avuga ngo amarembo y'ikuzimu ntazorishobora.
usomye itangura igice cya 22 ku murongo wa 17, Imana iheze kuhezagira Aburahamu uwo dukomoka ko mu kwizera. Imana iravuga ngo uruvyaro rwawe ruzokwegukira amarembo y'abansi bako. Ntidushobora kuba ishengero riganza tudatahura ibi binyegezwa by'ibicaniro n'amarembo hano muri inosi. Kugira ashobore gushika ngaha hari umuntu yabaye irembo rinshikana ngaha. Unawe sundira marayika buri shengero. Benshi muranza abakozi Imana ngaha benshi turazinanye, ariko inje batantumiye. Nkaza turi munsi hari ijambo nahawe nijeza gukora, nijeza guseva ku gicaniro. Eske munyakira? Kora ko sinaciye mu muryango, sinaciye mu irembo. Haleluya. Nimba vyuko dukeneye kuba ishengero na cyane cyane do mu gihe cy'iherezo, hari ikintu biza gutahura. Tuza gutahura ibijanye na message y'ubwami bw'Imana. Mu bijanye by'ubwami bw'Imana mbiri umuntu handi yuwawe ngo nta cagusa kibaho. Agakiza twakanose kubw'ubuntu, mugabo ubuntu ntibusobanuye yuko atawarisha ikiguzi. Kuko nabiricubwira ngo mwakijwe kubw'ubuntu mu buryo bwo kwizera. Niko ngo hari kwizera kwatumye twakira, mugabo kandi ico gikorwa twakiriye hari wakiriye ikiguzi. Haleluya. Uyu munsi mu Burundi abagore bavyara mu bitaro vya leta bavyara ku buntu, sivyo? Mugabo tuvugishanije ukuri kuri bo n'ubuntu, mugabo burya byakwe n'ubuntu. Ntawe yarishe. No, talk to me. Nabwiye turi mu ishure ry'ivy'umwemu, ndakeneye ko turaganira. Ntawe yarishe. Bo bavyita ubuntu, mugabo hari uwundi aba yarishe. Hari ubushikiranganje wabwarishe, hariho guverinoma iba yarishe. Bambwiye ngo bahejeje kuvyara hano babasinyisha kugira ngo baze baja kwishuza. Haleluya. Ivyo nza kuvuga mu bijana no kubohwa no guhamburwa, aya majambo nuko tuza kuyagaruka ko mugumane ubwami bw'Imana, mugumane ko nta cyo turonka kubw'ubusa mu bwami bw'Imana. Hari ikiguzi kibasharishwe. Ica gatatu, hari ifaranga rikora mu bwami bw'Imana. Ifaranga saya turiko turagira no, ndaza kubabwira ico twita the currencies, the spiritual currencies. Ifaranga ryo mu buryo bw'Imana, amafaranga mu buryo bw'Imana aturonkesha ibintu mu bwami bw'Imana. Haleluya. Reka tuje mu vyanditswe. Ndakunda umuntu anyishura amen yo ndayisavye kuko amen niyo yaduhaye umukiza. Iyo Maria atavuga amen, uyu munsi twe nawe twari kuba turi ngaha, ariko Maria yaravuze amen. Nibibe nkuko bivuze, Yesu araza. Ni wavuga amen, ivyo nzo bandi ko ndavuga biraza kwambara umubiri bibane nawe. Iyo amen ntiyashikire ngaha imbere. Haleluya. Ndakwingiza uyivuge natazoba hadakenewe, upfe kuyivuga ntace bitwaye. Haleluya. Somera gatoya ano majambo. Ndakunda kongira umuntu ansomera, hari umuntu bo Pastor Kevin SIBOMANA mumpera microphone amfashe gusoma. Ahantu hararyoshe mama, ahantu hararyoshe. Baje gutaha 19h30. Jewe ndabaye ndabagabisha turashobora kurenza ko gatoya. Ivyo ndiko ndumva. My goodness. Haleluya. Bamumpera microphone. Somera gatoya umusiguzi igice ca 10 ku murongo w'indwi. Okay? We ntaco ya Bishop somera. Mugabo ndaza kugukoresha vraiment. Ndakwirukanza nk'umusore. Umusiguzi 10 ku murongo w'indwi. Umusiguzi 10 murongo w'indwi. Turasoma mu izina rya Yesu. Umusiguzi 10 murongo w'indwi aravuga ngo nabonye abashumba bagendera ku mafarasi. Abaganwa bagendesha amaguru hasi nk'abashumba. Nabonye abashumba, garukana inyuma gatoya iyo passage. Nabonye abashumba bagendera ku mafarasi. Abariko bavuga abashumba ntariko baravuga abapasteur, bariko baravuga abaesclave, bariko baravuga abantu babushwe, bariko baravuga abantu muravyumva nyene bari mu buretwa. Nabonye abashumba
cyongereza avuga I've seen slaves on horses. Nabonye abashumba bagendera ku mafarasi, abaganwa bagendesha amaguru hasi nk'abashumba. Dusomye kino cyanditswe, ikintu kica kiza, ninde yari lisanse kugendera ku mafarasi, ninde yari lisanse kugendera hasi? Uwari lisanse kugendera hasi ni umushumba, ni umusclave, umucakara. Uwari lisanse kugendera hejuru ku mafarasi yari inde? Yari umuganwa, kuko umuganwa ni umwana w'umwami. Aha twese atanu mwavuyemwe, abavuze kwa kabiri turabaganwa. Niki gituma abaganwa bagendesha amaguru hasi, abashumba karo bagendera ku migongo y'amafarasi? Turagiye kurabira hamwe mu bijanye n'isi y'imhemu, ukungene haba vuga gute kwiba. Ubundi uyu musumba ikibanza siwe kwa kugendera hasi, mugabo yarashoboye kumenya ubwenge bwo gushobora kwiba icubahiro cy'umuganwa, agendera ku ifarasi yiwe, umuganwa nawe agendera hasi mu kibanza ciwe. Muri buno buzima tuko turavuga ibijanye n'ukubohwa n'imikorere y'isi y'imhemu, aho tubona abantu basubira kumanuka bava ku migongo y'abafarasi, ni kuvuga mu majambo basubira kuva mu kibanza Imana yabategekanirije kubamwo, ikibanza cy'icubahiro, ikibanza cy'ubwiza bwayo, ikibanza cyo kuganza. Mugabo mu gisingo cyo kuganza bakaganzwa atari kubera ikindi, kubera ko umuntu asubira kumucakara, asubira kumuza, mugabo akamenya ubwenge bw'ukungene asubira kwacceda ku ntebe yiwawe. Mu bijanye n'ivy'ubwami butaboneka cyangwa isi itaboneka, munivurize neza, nta kimenyane kibayo, nta corruption ibayo, nukumenya ibizanye n'amategeko agenga ico kirere. Ushoboye kuyamenya uzoganza batarayamenya. Mu bwami butaboneka cyangwa mu isi itaboneka, barashobora kuguza imyaka yawe, barashobora kuguza icubahiro cyawe, turaza kubibona mu mwanya. Barashobora kuguhindurira ikibanza. Hari abantu benshi muri kino kibanza nibaza ko dimanche no tuse deliverance nya deliverance, kuko uraza gutahura igituma aho uri uhari si kubera ko Imana yabishaka. Haleluya. Magatoya Abaroma igice 8, umwe umurongo wa 19. Abaroma 8:19 aravuga ngo kuko ivyaremwe vyiteze uguhishurwa kw'abana b'Imana, vyiteze uguhishurwa kw'abana b'Imana biguhahamiye cyane. Ivyaremwe biriteze ko uyu munsi abana b'Imana duhishurirwa ano mabanga. Hari ibiriko biraganzwa uyu munsi n'abatari barisanzwe kubiganza. Uyu munsi hari intebe z'ivyubahiro ziriko zirarira zirondera ubuzima bw'iwawe, mugabo si uri kizikuronka. Uyu munsi hari ibibanza, hari amateritwa ariko arareklama umwana w'Imana, mugabo uyu munsi biriko biramuronka. Umviriza munsi ngene baca bavuga uko vyagize iki, kuko ivyaremwe vyagezwe kuganzwa n'ibitagira ikimazi, vyagezwe no kuganza n'ibitagira ibiriko birabiganza n'ibitagira ikimazi, bitagira ikimazi, kandi sivyo vyavyigombeye, ariko vyagizwe niyageze ko biganzwa bityo. Uyu munsi hari abana b'Imana muri kino kibanza, wowe nyene ubwawe ivyo Imana avuganye nawe, ivyo wizere, ivyo witeze, nta namwe bisa bisaniye na reality yibuze muri kurabamo. So Imana itatanze, Imana itanze, habasigaye ko wewe umenye kungene wakira. Hanyuma kandi amadiko ndavuga kino kintu ikimucakire nk'itegeko ryo mu buryo bw'imhemu, ico udakeneye gutakaza utegeza kukigwanira. Uyu munsi ngiye kuvugana n'abana b'Imana bagiye kugaruka ku migongo y'amafarasi yabo. Narisiko abo bantu bari mu kino kibazo nkaronka amen meze neza. Haleluya, haleluya. Abari
bariko barakora urudandazwa rwo mu buryo bw'impwemu. Uyu munsi ibyo bariko barakora bigiye kubapfana. Ebabwire ishengero riri muri kijya gihe cy'abagore babiri bari bavyaye abana. Umwe uwiwe arapfa, mugabonye yapfuye atarondera ukungene atwara uwundi. Uyu munsi hari abana b'Imana muri kiro kibanza, umwana wanyu muzima yaratwawe, bo ivyabo vyapfuye bazi kubironderera iwawe. Iki gihe iyi minsi isigaye ijuru ryaduhaye, turagiye kuzoca urubanza ku musozi wera w'Imana, ivyawe bigaruke mu kibanza cy'iwawe. Umva mbere imeze neza muri kiro kibanza. Hari ubutunzi buri ahantu buriko burarira kuko buriko buganzwa n'ibitagira ikimazi. Uyu munsi nimugende muri mediocrite ya mbere iri mu bana b'Imana. Wibaza ko Imana yabishatse? No. Yesu aravuze ijambo iminsi yose ndarisomye mama ncanjugumira. Yavuze ngo abana b'umwijima baciye ubwenge kuruta abana b'umuco. Rero ngo maze babwire ukungene bo bakora, ukungene ibintu babigenza. Mana yanje, uyu munsi Satani aragiye gukogwa n'isoni ku rugezo rwo hejuru, kuko ndatanguye kumva amarembo y'ikuzimu atanguye kujugumira hamwe n'ukurugiye kumenya. Yesu avuze ngo muzomenya ukuri, ukuri nako kuzobakugendera mu mwitegenzo. Iyo turiko turavuga imikorere y'isi y'umwiza, munyumvirize neza, ntituriko turagira promotion Satani. Mugabo nta muntu numwe yigeze atsinda umwansi wiwe atabanje kumumenya, atabanje kumenya iminyuro yiwe, atabanje kumenya ikigwanishwa afise gikomeye kugira ngo nawe amenye icyo akoresha. Sinzi ko abasirikare muri ngaha muraza kumfasha, hari icyo nigeze kumva bavuga yuko umusirikare ari informé aruta umusirikare ari armé. Kiravuga icyo kintu? Yes. Mbabwire uyu munsi isi yose, burya intambara isi yose iri kiragwana, si intambara y'ibigwanisho, ni intambara y'information. Satani nawe akeneye uko mutamenya ayo makuru, kureka muyamenye. Bivo byose samuragwa kiri umwana, ntabatandukaniye n'umugurano, nahariwe nyine ibintu byose. Ariko iyo amaze gukura akamenya ivyiwe cyari, ivyo bari baramunyaze, bari baramutwaye, atangura kubihamagaza. Wa mugara w'umunyashunemu birivuga ngo yari yahunze igihugu cyabayemwo inzara, mbwa nibuka ko yari umuntu w'umugwiza atunga. Birivuga ngo haza umwami atigeze amenye vya Elisa, ko yasanze Elisa yapfuye. Ngo mugabo ngo umuntu wiwe yari karamubwira ivyo Elisa yakoze, agera amubwira umugore yazuriye umwana. Hamari karavuga ati none wa mugore araje. Ngo agishika aramaze bariko barambwira n'ukuri, arayimudomdagurira vyose kwene vyagenze. Inyuma yacu arambwira ati none uvuye? Ati nari maze imyaka 7 narahunze. Umwami acategeka, mumvirize neza, umwami acategeka ati ivyo barimye mu mirima yawe imyaka utari uhari, bagende bakore comptabilité. Ivyo bimbuye udahari, ivyo bagurishije udahari, ivyawe bagutwaye udahari, atana kimwe kivuyemo, vyose babikwegeranirije babikuzani. Numva meni ya muri kiro kibanza, muri no minsi baragiye kwegeranya, baragiye gushyira hamwe, baragiye gukumakuma ivyawe bagutwaye babigarukane. Numva meni ya muri kiro kibanza. Mugabira gusaba kugira ivyiyumviro vy'umugwanyi. Urasi mu bwami bw'Imana ururimi rwonyene rutahugwa abantu ndimi zibiri cyangwa n'amarangaje abiri, urudandazwa de intambara. Mayobu gatowe ndabasarishe gatowe, mumbabarire ututeremeze ndavuga. Vuze ngo ndabasarishe ni ijambo rya Bibiliya riri mu ikono ba 2:5-15 ngo nimba dusaze ivy'Imana. Burya nta kanguro rishoboka abera badasaze ivy'Imana mama. Uyu munsi kurakomesha base gusara ivy'Imana, bakeneye kuguma bagize iki, bariko baranyegeza ico bakiriye. Mugabo ndasenga Imana ngo kino gihe muri roshe bibe nka cyagihe cya Yeremiya. Yeremiya avuga ati sisubira kuvugishwa, mugabo ngo umuriro ubandanya kuyigiza muri we. Aravuga ati no sivuga, mugabo vyase atangura kuvuga. Azabaza uhoraho waranyoheje ndoha, wandusije inkomezi, waranzaniranije, reka Imana bose
ibakomeze, reka Imana ibaruse inkomezi, reka Imana ibakenyeze, ibajane mu vyayo. Numva amen amashyi menshi muri kino kibanza. Yobu 7 ku murongo wa mbere, nyarukiriza. Haravuga gute? Ndabatuye mugene musome igitabo cya Yobu. Mwese muzi ko Yobu n'umunyamibabaro n'umuntu no, igitabo cya Yobu ni igitabo kiri spirituel kuruta meme na Genese. Yobu aravuga ibintu ushobora gutahuzwa na muhemu w'Imana, ushobora kwinterpreta neza no mu spirituel ivyayo. Mwahabuze Yobu 7 umurongo wa mbere. Aravuga ngo mbega umuntu akiri mu isi ntaba ari mu ntambara. Gira umuntu heno ati umuntu akiri mu isi ntaba ari mu ntambara. Mumba ari umuntu heno ati umuntu ari mu isi ntaba ari mu ntambara. N'imisi yiwe si nk'iy'umucangero. Mwavyumvise? Umucangero muramumva? Iyi ni formula ishoboza ubuzima bw'iwawe guhora igihe cyose uriko uratambukira mu musesekara ijuru ryategura ubuzima bw'iwawe. Icambere utahure rangaje y'intambara. Number 2 utahure ibijyanye n'ubuzima bw'umucangero. Umucangero si umuntu ari muri comfort. Umucangero n'umuntu aba exploit ku rugezo rwo hejuru. Nimba ukeneye vy'ukuri kuba umugisha muri buno bwana, baho ubuzima bw'umucangero. Simvuze ngo mani majambo ntiwifate neza ntugire iki oya. Uko vyo bimeze kose ni wamane bino vyumviro ahantu turi n'ahantu abansi bakaka. Kwesa avuze ishengero ashavuga ngo amarembo y'ikuzimu. Umuntu ari akiri mu isi ntaba ari mu ntambara. Uvyumve nta kintu kimuzoronka utakironkejwe n'intambara ugiye kumena spirituellement. Iri shengero kugira ngo rihagarare, you must fight. Igihe muri ko murakora ibintu atantambara ataki, aho nca nibaza ko muri mu ruhande rw'umwansi. Mugabo agasangwa muri mu ruhande rw'Imana. Imana afise umwansi kandi ayanka cyane, yakorowe mu isi birivuga ngo afise ishari, afise inzigo, kuko ngo yahawe umwanya muto gukora. Makatoya ivyahishura Yohana. Nababwiye ko turiga ndabaha imirongo kugeza naho muborego. Ivyahishura Yohana 12:12. Nyarukiriza 12:12 ivyahishura Yohana. Ego. Havuga ngo nuko noneho unezerwe mu amajuru namwe abayabamwo, ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga. Ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga. Satani yabamanukiye ari n'inzigo nyinshi, azi ko afise igihe gito. Mwumvise batubwiye ngo twebwe isi tunezerwe. Dr. Me bavuze ngo isi tunezerwe, ijuru rinezerwe. Isi giriki ibonye ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga, kuko umugwanizi yabamanukiye ari n'inzigo nyinshi. Uwo turi kumwe turiko turagwana ari n'inzigo nyinshi. Urazi umuntu afise inzigo nyinshi nubwo atogushobora muga ntagira ivya konona, ntaburi ivya kononera. Siko muri kumuranyumva. Umuntu afise inzigo nyinshi, uwo muntu shaka ntumwitwara kuko ariko kose, kuko ashobora umusumwe ndumuntu imyaka yose maze niko nakorera Imana mandi muri izi ntambara nyene. Umusumwe iyo nakoze ikintu so atari ikintu caba ku mudamu caba ku bana, umusumwe ndasenda baza Imana kubera ko ibintu bica biba. Imana irambwira ngo iyo Satani abona katagushoboye, abona katokunesha, arasikana akamenya hafi wawe, abushize ku mutima, akagenda agafuma atsitaza umwe. Kuko umwana babaye naje ndababara. Je nashaka kuza kumbabaza kuko turahanganye, mugabo arashaka kugenda akarumbya. Nico gituma imisi yose ku bantu Imana ikihamagara ibintu bikomeye, mwamane igicanyo cyo gusekuriza ivyo muri ko murakora. Iki gikorane ni cahera, hazoba ingaruka. Harabazogonga imiduga, ukibaza vyagenze gute. Satani n'inziga afise ko mwashaka kumukorana igikorane kigatangura neza kigahera. Murumva kino kirekire hano hantu nta bricko agenda. Nico gituma haba basenzi biri positiona n'inyuma y'igikorane kugumya izamu.
uwo turiko turagwana navuze ngo afise inzigo nyinshi. Kubera iki? Azi ko afise igihe. Umuntu ariko arakora azi ko afise umwanya mutoya. Biratandukanye. Uyu munsi ni shengero twebwe gusa tuzi ko dufise umwanya munini wo kuburutika, wo kugira ibiki. No, nta mwanya dufise. Turi kuri saha ya nyuma. Umukozi wo ku isaha ya nyuma ntitwara cyo kimwe n'umukozi wo ku isaha ya mbere. Umukozi wo ku isaha babwire impera Imana ishira imbere, impera Imana imisozi ishira inyuma. Cyo tubisha muri Imana tubwira ngo heri mwisho kuriko mwanzo. Umviriza, urashobora gutangura neza ugaheza nabi. Impera nizozi wawe. Abazohabwa impera sabatanguye neza. Isengesho ryanje nuko nimba watanguye neza uzosozere neza. Numva meze neza. Nutangure mu vyamwe murangirize mu vy'umubiri. Nutangure mu vy'inkomezi uhereze mu vy'intege. Uviriza, impera iri ku mwisho. Hanyuma kandi munyumvirize neza, nimba vy'ukuri ukeneye guheza neza nukumenya neza nukungene ukoresha souffle yawe. Hari abantu biyahagura mugabo atazi yuko haraza kuba prolongation kumbure, baraza kongera ko temps additionnel, ugasanga umwanya wose yawuhejeje. Ivyo ugira vyose guruma uziganya. Birivuga ngo ni wananirwa ku munsi w'amagorwa nuko inkomezi zawe zizoba ari nke. Hari inzo tubika zo ku minsi mibi, hari izo tuziganya zo ku minsi mibi. Siriko biriko muranyumva. Urazi umuatlete iyo ari kariruka ngasuko gusa nyaruka bisuba akazusha siga abandi. Au fait umuatlete singena bagote mukiruda mwita gute? Umunonosi, yes. Umunonosi au fait aza gutsinda kuko yashoboye kugira capacité yo kumenya rythme yirukirako. Siriko biriko muranyumva. Nimba ahaduga bamwe ariho baca bagenda bukebuke, wamenya ko aho niho atayongereza. Hamageza hamanuka akamenya kungera wana aza kurekipera ivyo akoresheje ariko araduga. Dufise abantu baraka muga mu nyuma bakazima, hakabura n'akantu n'agato agasigara kariko karaka. Haleluya. Muriko muranyumva? Muriko turashari kumwe? Okay. Reka twegegwe imbere gato. Bishop, nyemerera tugende gatoya. Ezekiel igice 28. Urero ndatanguye kwinjira neza. Nari muri introduction ndagiye muri development. Ezekiel 28. Tusomere papa. Ezekiel 28 murongo wa gatanu. Murongo wa gatanu. Murongo wa gatanu aravuga ngo ubwenge bwawe bwinshi n'ubudandaji bwawe byatumye ugwiza ubutunzi, maze ubwo butunzi bwawe bwateye umutima wawe kwishira hejuru. Abantu benshi dukijijwe turibaza kungene Satani pavenye gukorompa icya gatatu c'abamarayika bakamukurikira. Aha ni Imana yari iri. Mbega vyagenze gute? Benshi turakunze kuvuga ko yego mugabo uri munsi nabwite mu ishuri ry'ivy'imwemu. Benshi tuzi ko Imana yahoye Satani ubwibone. Mugabo Imana ntiyahoye Satani ubwibone. Ubwibone cabaye icamwa cavuye mu c'Imana yahoye Satani ubudandaje. Ndasubiramo. Twese tuvuga ko Satani yabaye umunyabwibone, ego vy'ukuri yagize ubwibone. Mugabo ubwo bwibone bwatewe niki? Ubwenge. 2 bwamushoboze kugira iki? Gukora commerce spirituel. Rero amaze kuca aronka ubutunzi bwinshi, ivyo nivyo vyacu bituma aduza igitugu, acagira ubwibone. N'uyu munsi Satani, n'uyu munsi ntiyahinduye umukenyuro. Natera abantu kwibona gusa gutyo. Oya, imisi yose yama making sure yuko urudandazwa gwe rutari ko rahoma. Nivyo rero umunsi ngiye kubasangiza gute Satani yakoze urudandazwa. Mugere muraye muri Bibiliya, ibintu biva hamwe bija ahandi kubera ko hariho igikogwa cyakozwe kiza gupermeta iyo déplacement canke iyo mouvement
yuko ikintu kimwe kiva hamwe kija ahandi. Twese turakunze kuvuga ko Yakobo yivye umugisha. Yakobo ntiyivye umugisha, Yakobo yaraguze umugisha. Abantu benshi uyu munsi murambabara ndabajana ahantu bamwe biraza kuba ijyambere kumbura amazi kunkurikirana ntibiza kuba bishasha, ariko bamwe batari bwigere bumva izi nyigisho muraza kuvyumva ari ijyambere. Uyu munsi nagiye kuba presenta isoko yo mu buryo bw'imhemu n'ibidandazwa bihadandarizwa. Hanyuma aho ni uza gusanga bamwe ngaho muri kiro kibanza mwaguriwe. Hari imiryango iri ngaho yamaze kugurwa kera vyaraheze. Esau araza avuye guhiga yabuze ikintu kimwe, araza abwira Yakobo, aramubwira ngo ntuduharage nifungurire, aramubwira ngo nimba ushaka ndaguha bino biharage mpa ubusamuragwa bwawe. Ibiharage ikinambabaza Kevin mazina vyari biharage bidakarangishije amakoto, ata mayoneze babishizemo, mugabo abarivyo atakarizako ubusamuragwa bwiwe. Biga Rebeka yakoze kabati icyaha cyawe muri abakiro icyaha cyawe uhoraho azoki marure kumwe ntangisire kuri mwisi y'imhemu. Ibisikanya rirashoboka mwisi y'imhemu. Ndashaka gufata ikibanza ciwawe mwisi y'imhemu, ndashaka kuronka ikintu kikuramplasa wewe. Haramubwira ati ivyo kubusamuragwa bimara iki niko ndava nivyo biharage. Wakira ubwo busamuragwa ikibazo gitoye. Umugisha wahavuye uhabwa Isaka cyangwa wahawe Yakobo? Wahawe Yakobo kubera ko nyenewe yarawugurishije. Muri iryo soko ry'imhemu ngiye kubabwira, aho niho abantu bagurira ubusamuragwa bw'abantu, birthright y'abantu. Umuntu yari sanse kuba akarenzo nka Rubeni akaba remplacer na Yosefu. Usomye haringira mbute yaje ibintu byinshi mangiye kuvuga, ariko ntacu birabisha none twavuze ko dushaka kungira ko n'umwanya impaga toya itangura 49 muravyumva nyene. None mwaje kugira ngo tubohoke. Haleluya. Umviriza itangura 49 umurongo wa mbere. Tugenda ku murongo wa 21 twumve naho byinjira muri Imana rivuga. Isi y'imhemu nisi irongogwa n'ubudandaji. Abazi kungene bagura bakagurisha, abo bantu nibo baganza hejuru, nibo bicara ku mafarasi y'abaganwa. Nawe witwa ngurumva ngo mvuka ngangu iwacu turaba ngo nizibi turaza kubona mu mwanya musiguzi birivuga ngo impaya amaguru sizo sisiga abandi. Umunyenkome si waronka ivyo kurya urashaka kuvise vyose, ariko ntage ikintu nakimwe uprofitamo. Abandi bazi kungene bakora ubwo budandaje, bakamenya kungene bashobora kugura inyenyeri yiwawe, umugisha wiwawe, ubusamuragwa bwiwawe, ukuramba kwiwawe, imisi myiza yiwawe, bakayeshanja bakabibamo. Ndakunda kagacerere kacikanyika ko turi muri bloc operatoire. Imana ikirabaga ibintu ndabikunda cyane. Haleluya. Yakobo ahamagara abana biwe arababara ati nimukoranire hamwe ndamenyesha ibizo mu minsi izoza. Agomba profetize ibizoba ku minsi yabo. Ninda begeranije mugumane nanje gatoye. Ni Yakobo abegeranije ababwiye ngo ngoma ndabwire ibizoba ku mu minsi izoza. Mari masha ngoma ndabwire kigiye kurongora ubuzima bwanyu. Ndi ku isoko yo mu buryo bw'imhemu, ngoma ntangure kubagaburira, ngoma ntangure gutangura kubahereza umumwe wese ubuzima giye kubamwo muri kazoza. Ariko si Yakobo agiye kubikora, ni Yakobo bahamagaye. Umviza ku murongo wa 2 basavuga gute nyarukiriza nimukone mutege amatwi bana banje munyumve. Ndisonde apana Yakobo, ndiso Isirayeli. Hari itandukaniro rya Yakobo, hari n'itandukaniro rya Isirayeli. Yakobo nuwashoboye guhabwa umugisha mugabo ntiyawubamo, ariko Isirayeli nuwagwaniye umugisha arawuronka, arawubamo, awutambukiramo. Numva meni yanyu muri kiro kibanza. Mwari muzi ko Yakobo kugeza umunsi ahinduriwe izina
yaragihunga uwo bavukana Esawu. Mwari muzi ko ibyo Isaka yamuhaye nk'umugisha, marabwiye ko yabivuze atana kimwe yigeze abamo. Yakobo nubwo yari aho umugisha, mwibuke ko Esawu yarashira abaza se Isaka ati none nta n'umugisha n'umwe wasigaje, ati yose yagiye mwana. Mugabo raba kino kintu, Esawu niwe yakomeye kuruta Yakobo. Yakobo yaragiye arahunga agenda kwa sebukwe Labani, amara y'imyaka, ariko aramukorera wa wundi yahabwa umugisha n'Imana umuremyi w'ijuru n'isi, ariko araba umucakara kwa Labani. Umukobwa yakunze ati umukorera imyaka 7, iki naco nuko nta mwanya afise nari kukibasigurira. Gute yarinze gukora imyaka 7? Igiharondwe n'igiharuro cy'imhemu. Mwene majambo niyo faranga biza ko mu bijanye n'ifaranga tugurisha ivyo dukeneye mu isoko mu buryo bw'imhemu. Harimo imyaka yo gucumukura. Naho nyene hejeje mw'ijoro bamuzanira uwatakunze, bamuzanira Leya. Baramubwira ati iwacu raba, iwacu butoyi ntaca kuri bukuru, nimba ugikunda butoyi surukora indi myaka yindi. Uwo ni wa ndi yahabwa yamigisha ku buryo Esawu yabuze n'umwe. Ahejeje aramumentena kuko bivuga ngo uhoraho yari yahaye umugisha Labani ku bwa Yakobo. Iyo umuntu yaguzwe kuri iri soko ryo mu buryo bw'imhemu, arakora abandi akabariho bashimirwa, arakora abandi akabariho bahembwa. Uwe n'umuja akorera abandi bahabwa ivyubahiro. Urasigurira gute ukungene Labani ubutunzi bwose yagize yabugize kubera Yakobo? Na Yakobo arabimenya, aramubwira ati ndakura ngende kuko urabizi ko umugisha ufise kubera jewe, arabizi. Mugabo nta kimwe kiro kiraba. Mugabo ari ikiguzi kidasanzwe cyo kugira ngo agende muri operation izomuhindurira izina, akava kuba Yakobo asubira kuvuga ibizoza, akaba Isirayeli asubira asaramubwira atoke ivyo twaronkeye hamwe ntitubiharubura. Urashaka kugenda? Fine. Reka rero ubu tuvugana kungene ivyo uzotwara bizoba bimeze. Igitungwa kizovuka gifise aya mabara. Je paraphrase. Igitungwa kizovuka gifise aya mabara kizoba gwawe. Ari yaranja aramenya neza yuko ni nkuko kubwira ngo umwana azovuka tiza kuba umuzungu pure cyangwa tiza kuba umunyafrika pure. Mugabo akaba ari umugabo w'umuzungu cyangwa umugore w'umuzungu n'umugore w'umunyafrika canke umugabo w'umunyafrika. Ivyo birashoboka bite? Yari yipanze abizi neza ati aha ibizovuka bizafise aya mabara. Mugabo kora ko Imana ari Imana irindi sezerano. Imana ihubwenge Yakobo amenya ukungene bya bikoko ari niko ndafite ibikoko bya bitungwa murambabara abanyabujumbura umva nyene hari bidusoba uravyumva ariko harabiragira harakungene yabibwira harakungene aho vyarara yasiga amabara kugira ngo avyeforme ico we akeneye. Burya ikiri ndani muri wewe to utarikizoteza kugaragara hanze. Siriko amureka muri kibanza birivuga ngo iyo ibicu vyuzuye imvura vyicukanurira kwisi umusiguri 11 ku murongo wa 3. Hayo umviriza ukwizera no kumenya gozo dakekeranye vyizego ko ari vy'ukuri kandi kutabona ivyo tumenyesha ko ari vy'ukuri. Iyo niyo definition kwizera. Yakobo aramenye kungene ivyo bitungwa vyiwiwe abikomunika ama information zotuma bishobora kuvyara bikavyara ibara keneye. Bagiye kurabaza gusanga ibifise amabara Yakobo ateza gutwara ivyo vyinshi. Habara bati rero dusezerane ngende nje kurondera umuryango wanje. Ndakunda ikintu Yakobo yakoze, nta mwanya afise twari kuje tubijamo. Birivuga ngo Yakobo nubwo agiye atwaye ivyo mugabo aracafise ubwoba bwo gupfa. Abantu baguzwe ku marembo y'Ibabuloni bamana ubwoba bwo gupfa, ntafise assurance y'ubuzima. Aguma abona umengo arota misi yose ariko aragwa mu binogo, arota basuma mwiruka ko avuze induru mugabo idasohoka. Yamana insecurity. Hari abantu y'uko abingene bariko bakora ibintu nako ni insecurity kirabarongora. Iyo ari kararya ziko ivyo bishobora kubijya ivyanyuma ariye. Musome n'ubise gakuru k'umuntu ngo yasubwo bwo gupfa yamya bw'umuntu atewe. Sinzi ko nza kuramuka mugabo ugume hafi ntiwemere ko nyamira ntiwemere ko ugumuzura nkoma ko bwo babwisha rafise. Rero hari uwo bari baryamanye hafi ku ndi gitanda
umugwaje tavuze induru ati yo arapfuye wa undi kubera ubwoba bwije ati ashobora mugarde made botewe vyo kundabire katarije we mfuye vyo kundabire katarije we mfuye kubera ubwoba bwari bwinshi. Ikizokwereka ko wabohotse mbabwire naho bokwaka ivyo ufise vyose uyu munsi bakagusigariza Yesu gusa uwufise afise ubusobozi bwo guhamagara ibitariho bikaba. Yakobo yarashitse hasi mugabo arasubira aranaguka mugabo mvuze ingene yanagutse biriva ngo afata abagore biwe n'incoreke ziwe n'abana biwe n'imikuko yiwe abijabutsa umugezi ngo nawe acasubira inyuma. Haza umugabo baranigana. Isirayeli si izina rifa kuza gutyo nyene. Isirayeli ni izina rizanana no guhinyagara. Hari abantu muri kiro kibanza mu gitambuka neza utarahinyagara Imana itarakotsora umutsi wo kwitako. Hari ivy'Imana ndashaka kukwizeza muri kino gihe. Guma hamwe. Abantu bose bahamagawe barafise inkovu. Abantu bose bahamagawe barafise demarche yabo. Natambuka ntaho mengo genda mubabaze. Aha twese nawe tukiri bato twawe badukojeje tukiri batoya dutambuka haza umugabo ngo baranigana. Ariko usome neza ingene baniganye ntivyari bipfunsi. Hosea 4:12 baratubwira ukungene bariko baragwana. Yakobo yari karasenga. Ndetse kwabwira sindi kumwanza kubinkumvye cyangwa bivuga dimanche. Ndetse kwabwira monnaie d'échange yitwa gusenga. Yakobo ni yaronse Isirayeli kubera ko gusa yavyifuje. Mpagatoya Hosea mwonyarukiriza Hosea 4:12. Sorry, ni 12:4. Ngo here kuri 3, sorry n'invergeje. Hosea 12. Murongo wa 4. Here ku murongo wa 3. Wa 3 aravuga ngo yafashe igitsintsiri cya mukuru we bakiva mu nda ya nyina. Kandi amaze gukura yahotoranye n'Imana. Yagize iki? Yahotoranye n'Imana. Uyu muntu twamaze kumumva ni Yakobo. Kane mbere yahotoranye n'umumarayika aramunesha ararira aramwinginga Ibeteri niho yamuboneye kandi aho niho yavuganiye nawe. Guma ngaho gatoya. Isirayeli ryaje gute? Ryaje kubera amarira. Ryaje kubera kwinginga. Wana kujya umwana ashera. Hari abana bigeze gushera murabibona kujya umwana niyo style y'amasengesho mu Imana asengera bera uyu munsi. Mvuga ngo nituzi ngene dusenga ariko mu Imana aratunira imeniho itovugwa. Haleluya. Uku niko Yakobo yakoze. Uyu marayika yari Imana ariko araza. Yakobo yararize. Hafa ntibikunda njewe nahezagiwe na data Isaka. Kubera ikindi ko ndahungo tuvukana. Kubera ikindi ko ndagenda nturatura. Kubera ikindi ntagira amaragamo. Mugabo bivuze ngo Ibeteri naho nyene yagize Imana kuko Ibeteri sekuru Abraham yari yahubatse igicaniro. Ahantu hari irembo ry'ijuru. Mbabwire Imana ntimuzohurira hariho hose. Ababwira ngo urumva ngo Imana ngo iri hose, egiri hose. Muga Imana igaragarira hose. Baba ntibanyumvise? Mwanyumvise? Kwereka bivuze ngo Ibeteri. No. Kubera iki Elisa Imana imubwiye ati umunsi ndakudugana. Kubera iki Eliya kubera iki yabwiye Elisa ati guma ngaha uhoraho antumye bari kwa Gilugari. Nanyo ni Gilugari hari cyera haba ujye mu mama yigishije yaravuze Gilugari aho Imana atembagarije agasuzwa hajya ahantu hari irembo hajya ahantu hari gicaniro. Mugabo agiye asanga iryo rembo ntiri opérationnel aramubwira ati guma ngaha uhoraho antumye Ibeteri. Aramubwira ati sinkandukana nawe turaza. Kubera iki ayo mazira? Kubera iki Gilugari? Kubera iki Beteri? Kubera iki hajya handi ni hehe? Ni hane Yeriko. Merci. Hanyuma hakurya ya Yorodani. Kubera iki ivyo bibanza bine? Ofete mbabwire ikintu kimwe.
mu bijanye n'ivya aviation indege irashobora kubona ikibuga yoshobora kwaterisako mugabo batayihaye uburenganzira bwo kwaterisa ntiyaterisa. Imana iri hose mugabo aho Imana igaragarira nta Imana ashitse nita ama piste d'atterrissage ayo nayo munyumvirize neza nibicaniro n'amarembo yo mu buryo bw'impemu. Igira ubwari yari karondera kaho hantu yoshobora kuronka irembo ayindege z'ijuru ziza kumutorera basanga aho hantu ntibikunda tudo control babwira ati ahantu ntariko arakora baca baragenda Ibeteri igicano cyashizeho nande cyashizeho n'Aburahamu kera naho nyene hageze asanga ntariko arakora bagenda Yeriko yet nana kiba cyari gihari mugabo munyuma arabwira tumviriza reka guma ngaha ngiye hajya hakujya Yorodani hambwa ati ntandukana nawe afata umutamana arawukubitikiya Yorodani kiruguruka barajabuka maze bageze aho aramubwira ati none ushaka ko aho neze mubwira ngo ushaka nta namwe yigeze mubwira ngo ushaka iki hano mubwira ngo sigara ngaha mugabo bageze hako ya Yorodani Eliya arabaza Elisa ushaka iki kora ko yamaze kumenya ko ahantu ndi hari gicaniro ki opérationnel ahantu ndi hari irembo ry'ijuru ahantu ndi indege z'ijuru zigiye kuntorera asaramubwira ati nkeneye imigabane ibiri y'umuhemu yawe arambwira tusavye ikigoye mugabo naho nyene hariho condition mbabwira ikintu kimwe ibije kwa gusa ngo ivyo mukiro ndavuga ngo ico hawe no gutora ucakwa ikije mu buryo bworoshe ico kintu uzomenye neza ko ntikizoragama ndabashotse urumva yarishikiguzi cyo kugumana nawe cyo kugarama amajwi y'abariko baramuburagiza baramubwira tumviriza usafye ikigoye ariko hari ikisigaye kimwe cyo gukora ni waza kubona ntandukanijwe nawe ukambona utambonye umenye neza ko icuru kwarondera ntuza guhabwa mwabo ni wabona ngiye hekano karero ndashobora kugupompa parfum yanje ukamota nkanje mugabo ndashaka kukugabira parfum yanje iyo ndagupomfye parfum yanje urafise umwanya wo kuzomota nkanje mugabo ni wamara kuja kumesuza bizogenda bihera mugabo ni naguha agacupa karimo parfum yiwanje igihe cyose uzobukeneye kwiparfuma uzomota nkanje sikomeye ko mushinga ndavuga ivyo muhemu nuko nyene meze hariho abadashaka kuri ikiguzi abo bamuta umwanya muto mugabo abari ikiguzi gushaka ku kanyuma abo bagumana isoko ni wabona ntandukanijwe nawe mani majambo hari ikiguzi ugiye kuriha ubwanyuma ntivyari vyose baza ngo kwarakura bagutya haje imikogote yakumurira irabanza irabatandukanye aho bari isuri muyaga ivumbu musenyi mugara avuga ati nabwiwe ngo ninabona iyaza guhumiriza ntacyo yari guhabwa mugabo yagumye akanuye umuyaga urazura kuta marira arakoroka mava ati no ntegerezwa kukubona umusenyi uruza mu maso ntacyo bivuze ndihanagura muga ntegerezwa kukubona amaze kugenda umutamana urakoroka abavugishwa bari hariya bariko baramuzomera tera twamubwiye turabingeneza kujabuka mugabo mu nyuma atora wa mutamana kuko yarishika iguzi yasabwe acaragenda ashitse kuri Yorodani avuga ati mana ya Eliya data wabereye imikogote n'abagendera ku mafarasi akuta mutamana Yorodani iriyugurura abiga ivyo kuvugishwa babonye Yorodani bwugurutse bose baca barapfukama bacavuga ngo imwemu yari kuri Eliya yamanuse kuri mbabwire kino kimwe uyu mugabane muwakire muri kino kibanza mu izina rya Yesu imigabane ibiri y'imwemu ya Eliya munyumvirize neza hariho icagezwe kivuga mu gihe cya Mose yuko umuvyeyi afise abana na karoro indwi agiye kubagaburira ishamvu yiwe azocamo imice 8 ashiremo nawe nyene ubwiwe umugabane wiwe mugabo nihagira gutanga umwe wese azomuha mugabo imfura azoca afata umugabane wiwe aca wuha imfura
tuvuga ngo umwifura yacironka imigabane ingahe? Ibiri. Icyo nico Eliya abwiye Elisa abwiye Eliya ngo shaka imigabane ibiri muhe muri wawe. Yereka aramubwira ngo shaka ivyo wawe incuro zibiri. No, yereka amubwira ati shaka kuba mu kibanza warurimo, shaka gusubira aho uvuye, shaka preeminence, shaka predominance, shaka ubutwari, shaka uburongozi, shaka gusubira aho waruri. Abari abana biga ivyo kuvugishwa mu ishure rya Eliya bace bacika abana bavugishwa biga ishure rya Elisa. Kubera iki? Kubera ko yabonye. Reka nabyo ikintu gitoya. Dans le monde spirituel, munyumvirize neza, iyi mone irakomeye cyane, iri faranga irakomeye cyane. Kwemera kuba umusuku, kwemera gukorera databuja canke shobuja. Bira nitubwira ngo Elisa nk'umuntu w'Imana, oya, bita kumwita umuntu w'Imana ijya migabane imaze kuza kuriho. Ariko ubundi Elisa yitwa umuntu wa Eliya. Siko mukomeje ndavuga, hari umugabane mudashobora kuronka kuri uyu muvyeyi mutabanje kuba abantu biwe. Umutamana ntuza kuwifuza, umutamana uza kuwukorera. Urazi mu bigishwa ba Yesu hariho Yohana na Petero. Abantu baratiye attention yanje cyane. Petero yarakunda Yesu cyane, ngatubona Yesu nawe akunda Yohana cyane. Ni vyiza nashira mu message murampreshe ko ifa ko byukuri Yesu adukunda ko twe tumukunda ego. Mugabo haraho tugera kuri rya soko ry'impuhwe nababwiye. Uko Imana idukunda sikiduha, ariko ivyiduha biri determine n'ukungene twebwe tuyikunda. Nivyo Yohana ahora ajyame ku gikiriza ca Yesu. Nivyo Petero nabonye ntageregiye akagira amakompresa bati none ivyo navyo bimeze gute? Azoba yapfuye ko twavuze nka tuzopfa kutavuze ivyo ati ubushaka kwiki. Nivyo harakamyene kerekana ko Yohana nagahererezi ka Yesu. Mugabo igihe Yesu yagera gutanga responsibility ku ishengero, ntiyayihaye Yohana, ntiyayihaye uwakunda. Abadukunda se wadukunda mama, ariko turakwiye kwigishwa gukunda abadukunda, kuko ukunda kunda abandi. Sio manyumvise. Hanyuma raba kino kintu, bose harageze igihe baragenda, abavyi bose baragenda, hasigara Petero na Yohana. Yesu akunda yarirutse, abo dukunda hari igihe biruka. Aramurondera amubura. Mugabo hari hasigaye Petero nawe cyari kigwara udubi. Mugabo Petero cyari gifite amakarite y'igitangaza. Bose birutse cyo kirasigara. Aravuga ati ikirico ngiye gusigira ishengero, kuko kirangunda. Abo ngunda birutse mugabo iki hari amakosa Petero yakoze kubera ukunda akunda Yesu. Nk'akarorero ijya myaka 3 n'inusu yagumanye ijya mbugita, sikura ko cyase gukizwa. Oya, Petero twama turiko turakibesha, tuko turavuga ubutumwa, no reka turabicyatuma kibikora icyo cyakora. Petero ijya mbugita yayigumanye kubera iki? Kurinda Yesu. Cyaravuga ati security aba batipa b'abayuda boduca mu ryahumye. Oya, ntakujyamira amajanja. Kirayigumana na Yesu, kumva cyarayigumanje ku buryo Yesu atigeze amenya ko cyayigumanye. Akerekwa ingene Yuda adokora amafaranga mu isaho, mugari yigeze yerekwa imbugita ya Petero. Numva amenye ba Petero bo muri Hoshe. Umunsi umwe baje kumufata ati sinari nababwiye se ugutwi kwari hasi. Yesu nawe nyera, Yesu yarabaye shoki.
aravuga ati uku gutwi gukuruse gute, aravye asanga ci Petero kiyo kirayihanagura citeguye no gukurikira. Uri kuregera umukunzi wanje. Iyo yari monnaie d'échange, iyo yari monnaie d'échange dans le monde spirituel. Yesu avuze uyu uni wazodefenda uni wazogwanira ivyanje niga abandi bose bazoba bagiye. Hamaraba umuntu aguma ari umuntu, haragera igihe birakigora ko nishari bwuzure muhemu yera. Agakobwa kamwe karaza ati nawe uri ngati wowe wahe? Ati jewe nahora nza mu bikorane by'ubya Yesu, kandi wowe narakubona wowe uri hafi yiwe. Ati ceceka, kiba kiragiye. Undi ati umve uyu yari kumwe nawe, kiramwihakana gatatu. Yesu arahindukira kiryukanga kurira. Mugaraba kino kintu, programa ya mbere Yesu yazukanye, ahejeje kuzuka programa ya mbere kwari kuja kuraba ci Petero. Arakimbira ati ndabizi waranyihakanye mugabo, ntiwanyihakanye kubera kunyanka. Hari umunsi wanyeretse urukundo bose bagiye, hari umunsi wasigaye bose birutse, hari umunsi wagwaniye, hari umunsi nakubonye mu bihe abona niteze kubona ntariko ndababona. Niwe wenyene yaronse amavisitation atatu akurikirana ya Yesu, kandi ahwanye n'inshuro zitatu yamwihakanye. Mwani mazaba ndakurestora aho, kuko Petero nuko na cararize carababaye kubera ko nicibaza kivyo vyoshoboka. Ngabura bisimhema guma ari simhema, ivyari vyanditswe ivyari vyagezwe nivyo bitegerezwa kuba. Yateza kumwihakana vyari vyaranditswe. Mugabo Yesu araza mu restora inshuro zitatu. Inyuma yaho ataragihamagara akibwira ati Petero, sindiko ngiye kurangiriza ngaha magatoya. Yohana 21. Aragihamagara ati Petero, agihamagara conyene ingo 21. Hamaze turankunda kurutaba, hari ikintu kimwe sigaje kuri wewe. 15 barangije ko barangije kujya. Yes. Yesu abaza Simoni Petero ati Simoni mwene Yohana, mbega urankunda kurushaba? Nawe ati ego mwami. Ego mwami. Wewe urazi ko ndagukunda. Wewe urazi ko ngukunda. Aramubwira ati ragira imyagazi y'intama yanzanje. Yongera kumubaza ubugira kabiri ati Simoni mwene Yohana, mbega urankunda? Ego. Nawe ati ego mwami, wewe urazi ko ndagukunda. Aramubwira ati ragira intama zanje. Amubaza ubugira gatatu ati Simoni mwene Yohana, mbega urankunda? Petero arababara kuko yamubajije ubugira gatatu ngo mbega urankunda. Aramwishura ati mwami, wewe urazi byose, urazi neza ko ndagukunda. Yesu aramubwira ati ragira intama zanje. Ragira intama zanje. Yesu areka arirasura yuko gwa rukundo rugihari. Uracankunda ga Petero nka kera, hari gikorwa ngiye kuguha, ngiye gutandukana. Uracankunda nka kuno wankunda mbere. Harashingira nta ingene amukunda. Aramubwira ati ragira intama zanje. Haleluya. Ragira intama. Nta wundi yabwiye ngo ragira intama zanje ni Petero. Kwa ko Petero hari umunsi yaguze ico nita ubufura. Pa ubufura urupfasoni mugabo kuba kubifura, kuba wa mbere. N'umunsi bose bari bagiye asigara wenyene. N'umunsi kandi muri abantu hose burya no nigihe Yesu amukemeye burya ci Petero nyene Satani yaracitijije mugabo burya caramukunda nicashaka apfa mugagisanga canyereye cinje ahandi hantu. Ngoma ndangirize kurikana kantu uyu Petero nyene genda vyakozwe n'intwa 18 ngoma turagiriza hano hantu ibinzo n'ubu ntawe bivuga byose kwa bimari nzogaruka kubivuga gusa mugumane ahantu turi. Genda gato just na nugira kamenda vyegeranirize hamwe ivyakozwe n'intwa 18 murongo
kugira ngo umwanya ugende neza tuwutware neza. Somera uhere ku murongo wa 18. Vyakozwe n'intumwa igice 8 umurongo wa 18. Aravuga ngo ariko Simoni abonye yuko abarambitswe ko ibiganza by'intumwa bahabwa mpwemu yera, azizanira amahera. Aravuga ati naje nimumpe ubwo bushobozi kugira ngo nzorambika ko ibiganza azohabwe mpwemu yera. Petero aramubwira ati ifeza zawe ziragapfana nawe kugira ngo ingabire y'Imana uyironkesha amahera. Kugira ngo ingabire y'Imana uyironkesha amahera. Tugende bukebuke. Uri Simoni umunyamareba. Yego. Abandi bose inyuma yo kugenderwa n'ubushobozi bwa mpwemu yera, birivuga ngo Filipo amaze kuvuga ubutumwa bw'isi Samariya, ikanguro rirekrata abantu buzura mpwemu yera, haba ibitangaza biteye ubwoba. Mugabo imbere ko buzura mpwemu yera batuma ko intumwa, suko Filipo atarashoboye kubasenga ngo buzure mpwemu yera. Mugabo nyingene abantu bari ko barihana, baciye batuma kubirivuga ngo abashimwa inkingi. Ivyo umugambi w'Imana yafise urutonde. Raba kino kintu. Ba Petero baraza. Petero aje aravuga ati abantu bakijijwe mbwa barakeneye guhabwa mpwemu yera. Atangura kubasengera bose buzura mpwemu yera, buzura mpwemu yera. Biswa ngo Simoni umunyamareba nawe yari yarumije abantu bo kubera amareba yiwiwe. Mugana waragira ahantu arumigwa. Abahora bumiza abantu ku gatumbi wanyu baragiye kumigwa n'ivyo Imana igiye gutangura kugukoresha hajya nyene. Iyo ameni yoshobora kuja bukikashikira ngaho imbere. Uwahora yumiza abantu nabatangura kumigwa. Iyo tumaze guhamburwa dutangura kumiza abahora arutwumiza ku bantu. Bivuga ngo na Simoni umunyamareba nawe arizera. Mugabonye ubushobozi bw'Imana buriko buragendagenda bwa mpwemu yera. Raba kino kintu mumbabare gatoya. Ibi numva no bivuga neza mfise akarore. Ninde muntu yontiza biye y'idolari canke y'amayero canke amakongomani iyo ariyo yose ndayigusubiza sindayitwara. Oya shaka kakonyene. Ingo musore hari icuvuye kuri uco kirindiro ingo ngaha tutanga akarorero. Just turangirije ahanyene. Simoni umunyamareba arabonye ubushobozi bw'Imana. Simoni umunyamareba n'umukiriti. Simoni umunyamareba arazira umuntu spirituel ingene ikora, arabizi ko ico keneye hari kiguzi cyacu kibwiza kurihwa. Simoni umunyamareba arabonye ati buryo aba bantu bopera kwindi dimension yindi yo hejuru. Urazi gituma ishengero ngaho inzo bivuga dimanche ivyagiye gutuma kenshi uyu munsi abana y'Imana baba victime cyane gose na maraso yabera ubwami bw'umwiza busesa. Iyo amaraso asheshwe yuwera ivyo vyongereza imbaraga abakora bagwanya ubwami dukoreramo. Cyo gituma birivuga ngo musengera bera. Iyo wera agiriwe nabi burya iryo ni faranga ry'agaciro. Wana idora aya ni ijana ry'amarundi ntishobora kurigeranya n'ijana ry'amadolari y'amanyamerika. Ntibinganya byose n'igiharo kimwe mugabo nifise valeur imwe. Siko muri ko muranyumva. Simoni umunyamareba araza abwira Petero, ndabwize Petero atumviriza mugabo. Ndiko nda paraphrase. Burya nanje aho nahora hari ubushobozi nahora naksedako. Mugabo ndakwitegereje mu bushobozi uri kurakoreramo burarenze uko je nkoreramo. Hanyuma jewe y'abantu bazibwa ngo ndabagire ndazikungene nirosuza ndazikungene ndongo ubwo bushobozi bwo kubumiza. None nawe no guha angako ndakeneye ubwo bwiwawe. Burya ntiyari umu instance, ntiyari umuntu w'ikijuju kumuproposa ikiguzi. Yarabizi neza ko mwisi y'imhemu iryo ni itegeko icyo ukeneye kwaksedako kirafise ikiguzi cyacu. Dimanche Imana yanje dimanche bazgonzo bafise umwanya kwiriye nzobere kukungene abari kuba abami 70 bagujijwe n'umwami umwe kubera amafaranga gusa atanzwe. Urazi mbabwira ikintu kimwe, umupfumu umurozi ntakeneye ibintu byinshi, akeneye ikintu bita medium, ikintu kikurepresenta mwisi y'imhemu. Nico cyonyine akeneye. Cyo tumubwira turanzanira impene uranzanira canke impuzu yiwe ikintu kimwapartena
kuko nimba nkene kumwakisida ko ndakeneye ikintu kiri ciwe, ikintu kimwapatena. Haramubwira ati no guha angahe. Munyumvirize neza, Petero amubwiye ati uragapfana ni bavuze gute, ni apana amafaranga silver, ifeza zawe uragapfana nawe. Munyumvirize neza, suko yarakoze ibintu bitabaho. Muyani en fait Simon umunyamareba wana ya mafaranga. Dufate umugabo afise akabotike, nkeneye amazi, ndanyotewe, akira mugabo nta marundi mfise, ndabaza ikintu kimwe, ninamuhaye amafaranga aza kuyakira. Araza no, aya mazi agugwa icyatanu cy'amarundi, ninamuha $100 arayakira. Umviriza, si umuvunjayi. Hamaka naho no yamuha mbega acayakurahe, acayirukanga agire. Donc hari ibihugu ifaranga rikora aho hantu ni ifaranga ryemewe n'ico gihugu. None twenga mu Burundi turagura ibintu n'amadolari. No, talk to me, turagura ibintu n'amadolari. Oya, nubwo umuntu aba yakiriye burya n'utuntu twa pembeni mugabo ubundi murabizi n'amategeko arahari. Mu Burundi dukoresha amarundi, kandi ngaha harimo amarundi mugabo si amafaranga ari approprié kugira ngo sobore kuronka ico nkeneye. Mugabo hamwe no muzanira amarundi ndashobora kuronka aya mazi. Mugabo yakunda muzaniye ifaranga dasanzwe rikoreshwa, nubwo ari faranga mu karere arimo, iri faranga ryakigwa. Burya Simoni umunyamareba ntiyamenye ikiguzi atanga, yibagize ngo kumbure ni kwa kunda bimenyere, kumbe mu bwami bw'Imana si amafaranga akora kugira ngo uhabwe ingabire y'Imana. Mu yandi majambo ntiyamenye neza ifaranga ryo ryemewe rishobora gukoreshwa. Imana iguhezagire. Mumuhere amashimeshwe umwami w'abami. Umwanya uraheze, ndengeje ko iminota 2. Dimanche nzokwagura neza ibijanye nukungene urudandazwa rutuma Satani aboha abantu, ingene rugenda n'amafaranga akoreshwa. Mwese murabizi mwisi y'umwiza ukeneye, reka mvuge kino kintu. Muri ino si iboneka nta numwe afise uburenganzira bwo kwihaguruza. Isi imwe isanzwe irongora isi iboneka yashizeho iki cyagizo yuko umuntu wese azohaguruka, umuntu wese azokomera, ateza gukomezwa, ategerezwa gufashwa, ategerezwa gufatwa ukuboko. Burya Yosefu iyo Yakobo ataza kumufata ukuboko, mu kumufata ukuboko bwa mbere yamusoneshereje umwambaro, ikanzu y'amabara. Abiga ivyigwa vyatoje ko amabara 7 arepresenta ubwami canke itegeko biti itegeko ry'umunywa amazi. Kuva kijya gihe birivuga ngo acarota inzozi. Ubundi inzozi, mama ndarangije, ubundi inzozi ni z'abatama n'abatamakazi. Abajeune ntibagira inzozi, abajeune bagira amavision, amayerekwa. Iyerekwa ni kiri imbere, inzozi ni kiri nyuma. Burya batama muri ngaha murota ingene ibintu byari kugenda, ingene mwari kubigenza, ingene byari uravyumva. None siko bimeze. Murazi kijyage ngo kiyage yo bigenda, izo nizo nzozi z'abatama n'abatamakazi. Burya twarasamaye ahantu umugabo, ahantu twarahasamariye. Burya tudasamara, burya twari kuba twagize ngo izo ni inzozi. Mugabo umujene avuga ngo nari kugira gutya. Umujene avuga ati ndarota kubona umunsi umwe roshe izoba ari arena, abantu bava mu nta n'uvyakiriye. Mbabwire waruka warushe
ni mwebwe wo kuzuza intebe zituzuye. Uyu mumama yarakoze icyo ateza gukora nabo bari kumwe. Amubarije umwambaro ngo arota inzozi. Gute umujwe nagira inzozi? Hama kandi murabe inzozi yagize zikorespondana, zihuye. Nuko nta mwanya afise bashikina ariko kababwira zihuye nico Isaka yari yarabwiye Yakobo yabwiwe na Isaka ngo bene so baze bagukorere. Mugabo wundi umengo nikosa yagize, mugabo ntiyakoze kuko isi imwe muri kore kosa. Wundi ari kumubwira ati mwene so azogukorere, mugabo mbwiye ngo bene so donc ni benshi. Or Yakobo yavukana numwe gusa, Esau. Siko muri ko muravyumva. Mugabo igihe yagira inzozi Yosefu yabonye imikama 11 irepresenta abo bavukana imwikubita imbere. Mu yandi majambo kimwe cyateza kuba cabaye kuri Yakobo. Burya nubwo Isaka yabwiye Yakobo ariko yariko avugishwa kuvyo Yosefu azogenderamwo. Haleluya. Nuwamufasha kubukre mu bijanye n'ivy'ubwami, mu bijanye n'ivy'isi mwemu, nta numwe yiyadukiza. Uyiyadukije uyo ntiyakirwa. Nico gituma usome no muri Bibiliya bavuga ngo kwa Isayi hari umuhungu azi gucuraranga, Dawidi mwene Isayi, bateza guconnecta n'isoko giwiwe. Kuko mu isi mwemu nta kwiyadukiza. Wiyadukije ntibakuzi. Siriko muri ko muranyumva. Alors, mwisi umwe sateza kwiri gufatwa ukuboko. No one can rise unassisted. Nusho kwihagusha wonyene gutaba yassist. Mugabe kibazo niki abariko baraduga bose bariko bashigikirwa nande. Hari abantu bariko baraduga mama atari kuri akarijuru rya hezagiye. Mugabe hari abantu bariko baraduga akarorero kora ko batanze uruvyaro rwabo. Gutanga nyoko wawe no gutanga umwana wawe bose n'amaraso. Mugabo byose nibise valeur imwe ku isoko yo mu buryo bw'imwemo. Kuko mama wawe yararonse umwanya wo kubaho ubuzima bwiwiwe. Uwafise agaciro kari munsi y'umwana wewe agifise kazoza kuzuye kose imbere. Siniko muri ko muranyumva. Kaze mu ishuri ry'imwemo. Bishop Sogo akajamo kanyuma gusa nubundi je ndasabe umunota umwe gusa sindawusigura. Nsomera imigani 5 umurongo w'9. Mugabe imbere ukiri kuri harondera mwumvirize kano gakuru gatoya. Ndafise umwana mu ishengero. Uyo mwana umunsi umwe asanga muri biho arambwira ati Apostle narinje kugushimira. Ndagushimira yuko watwuguruye amaso ukatumenyesha amabanga y'ivy'imwemo. Ati je nagiye nahawe akazi n'umuntu kandi ndagakeneye. Mugabo uyo muntu ampaye akazi sinzi ivyamubwiye ivyanje. Mugabo umunsi umwe anjana iwiwe ahantu muri quartier ntavuze muca muhamenya hari imiduga y'ubwoko bwose. Amuhama imfunguruzo z'imiduga arambwira ati tora urufunguzo rwose ushaka imodoka muri zose ubona ngaha uza gushima abaritwara. Mugabo ndagusaba ikintu kimwe unyemerere tujyamane. Kandi sinakubwira ngo ube umuhabara wiwase, sinakubwira ngo uzogumane nanje, no nkeneye rimwe gusa unyemerere tubikore. Uyu mwana yari yarumvise ivyo ndabigisha yuko mbabwire ivyaha vyose imbere y'Imana birangana, mbwa ivyaha vyose ntibigira ingaruka zimwe mw'isi y'imwemo. Iyo uryamanye nukiri isugi no kuryamana nutakiri isugi, ivyo ntibifise valeur imwe ku isoko yo mu buryo bw'imwemo. Ukiri isugi abakidisposa ico twita inyenyeri nico tugiye gusoma mu mwanya. Iyo umuntu apavenye ico kintu aramwivye, aramwankira, aramugerageza amubwira ati okay akira base amafaranga ushaka ikitakurondera revize ndazinanye nawe mbwira, aramubwira ati ntibikunda. Ariko arasenga Imana amubwira ati genda demission. Aragenda amubwira ati nukuri Imana iguhezagire. Ati sinarinzi ko muri kino gisagara ho bakiriho umukobwa yashobora kwanka ivyo wansi. Atariko ngoma ndakubwira ikintu kimwe. Ati kumbura ashobora kwibaza ko nari kijuju, byanse ko ni container, byanse ko ni afata umubiri wanje. Atariko ati mu kirere c'imwemo yamubwiye gucyo nyene. Ati inyenyeri yawe ifise umucukera kure. Ati unyemerera. Ati biga nari ndaguhaye
byari bigiye kugwizwa incuro umurengera ivyo mfise, atariko waranyimiye ayo mahigwe, atugende Imana iguhezagire, iyo Mana wamenye uyigumeko. Kazoza k'abantu karagugwa. Hari abantu uyu munsi ingo zabo zifise ibibazo, twama turi mu deliverance kubera ko zaramaze kugugwa. Ivyo nzovyagura neza kwa Mungu. Mugabo tuvuge gatoya n'amajambo bavuga ngo woye kwiha abandi ngo bonone igikundiro cawe, narubura kigongwe ntumumarire ko imyaka ya. Iyo bavuze ngo igikundiro hano bariko baravuga ya faveur, bwa buntu ushobora kugera ahantu umuryango wari wugaye bagaca bawukugururira. Bariko baravuga igikundiro, bariko baravuga kwa kuntu abandi bashobora kubanyira mugabigezi wa bigakunda. Bariko baravuga igikundiro ni kwa kuntu wewe wakigwa abandi babirukanye. Ijambo ry'Imana rivuze ngo we kwiha abandi. Hari abantu bariko baratraka, bariko bararondera, barabizi ko benshi basigaye n'abakijijwe n'abari mu masengero turongoye. Ejo pastor Olivier yarabavuze, nabo icyo bariko ndasikindi sugusatisfesa imibiri yabo, bariko barakora urudandazwa rwo mu buryo bw'impwemu, bariko barasekiriza ivyo bafise. Rimwe na rimwe abwiye cyumviriza wiyaranje ugenda ujyamane n'abakobwa bakirisugi batatu kugira ngo ushobore kuduga grade. Nta numwe aduga atadugijwe, ariko ikibazo niki, ninde yakudugije? Narubura kigongwe ntumare ko imyaka. Hari abantu bamarira ku imyaka. Rimwe nakira umuntu mama muri biho arambwira ngo apotse ngo ndaba ngo ubone iki, ngani bamwemerera mbuje kumbwisha niko ndabona. Cyane amazi nto washaka mbona iki, mugane namaze kubibona. Asarambira ngo abantu baguma bambwira ngo ndashaje, nari nabibonye. Mugabo mbanyine turabavyeyi ndanga kwimubwira. Barabikubwiye ngo yego ngo n'umuhungu wese aje kundesha ngo shavuga ngo ufise imyaka ingahe, ngo nayimubwira ngo urambesha. Weka kubera iki imisose adegaja imyaka y'abasaza kandi akiri muto basha. Ivyo birahari. Hari abantu twama tuko turasengera umuntu akamwanga atakina kimwe mwangiye ngo urashije mva mu maso, nta kintu kimwe avuze, nta kimwe ngasi kubera ikindi baramumaze k'imyaka yiwe. Ivyo abandi baronka muri voie normale, wewe uracumukura ukaruha. Mbaye Bibiliya ngo uragenda ukazinduka kare ugataha urushe ukajya umukate wawe ubutame bwawe ngo areka b'Imana ikunda ngo ibahera mwite. Umva abandi bo yabahaye bijyamiye, mugabo wewe warushe ushitse nka Esawu ati mpuduharage ndiko ndapfa kubera ko imyaka yaragiye. Umviriza umurongo ukurikira mugumane nanje gatoya. This abanyamahanga ikikwereka ko waguzwe, ikikwereka yuko ari urudandazwa rwabaye. Nabwiye mugomba kuguruka amaso. Abanyamahanga boye guhaga ivyabo. Kangahe promotion ya licence kuza kuri wewe, poste yaribonetse kuri wewe, baca bayishira mu yundi. Kangahe witeze kugiye gukora mariage, umuhungu ari mugiye gukorana uwo mugambi agabagiye ahandi akabatwaye urundi. Kangahe inda zama ziriko zirakoragurika. Abanyamahanga boye guhaga inda zikoroka. Hari imiryango yamaze kwiyakira ko abana ba mbere inda za mbere zose ziteza kuvayo. Kubera kizivayo tuzobivuga dimanche. Nta kintu kimwe gifa kuba gutyo nyene. Muri yo nabatubwira ngo ubwato bugize ibibazo barafindufira ati tubwiza kumenya ikiriko kiraduteza ibibazo. Imiso starator kiriko kiraguteza ibibazo, uracyari kure yo kuronka inyisho yico ukeneye. Menya ikiriko kiratera ibiriko biraba mu buzima bw'iwawe. Mana kubera ko inguma nizungurukako, menya igituma. Nayo nimba wibaza ngo uzokanga Imana, haro benshi Mana oya Mana araba nukuri naragukoreye. Ivyo ntaco bivuze. Mwisi y'imhemu nta kigongwe kibayo, mwisi y'imhemu ni mérite. Urarira Imana ati ihanagure hanyuze. Umunsi umwe nagiye ahantu mu kindi gihugu, hanyuma hari umudamu yari aho hantu atarakwije ivyangomba, ashambye ati ntibikunda asubira inyuma, atatangura kurira. Arira kujya ku mwana
narakunze umupolisi gena chaza mubwira tumviriza mama ivyo uri kurarira d'abord genda urire hariya ariko ni wamara guheza kurira ucuza mugabo nta gihinduka ntudutera ikigongo itegeko ni itegeko heza kurira urutekero twawe usubira inyuma. Hari abantu bibaza ngo urumva Imana izobagira neza ko bayiteye ikigongo. Ntidutera ikigongo Imana, tumenya ama principe yayo, tumenya ingingo ngenegwa ko zayo, tumenya uko tugendana nayo, tumenya igikwiriye hama twagikora tukebukira ibyacu. That's it. Abanyamahanga baye guhaga ivyaho, umuntu ugasanga ageze nyine hatangura kuryoherwa kwa muganga ati nta munyu nta sukari. Hari waciyambira ati ariko hera niki bishaka ntabyo naronka muga mu mwanya ngeze kubironka baci babimbutsa. Mwibaza ko byafuye kuba gutyo nyene. Hari abandi nzi bangana nawe bakibifata no byuka menya ibiriko biraba. Raba kino kintu ivyakuruhije vyoye kuja mu nzu yo umuntu akabari ngaha mama arasengera abandi kandi bigaca bica bumva apfa kuvuga ugasengera abandi byaciye bakakuzanira intahe ingene bagiriwe neza ariko wewe nta na kimwe kirataha mu nzu iwawe. Gute wowe isoko y'umugisha ikinisho kibereka ko waguzwe gute abandi bahezagirwa bikuvuye ko ariko wowe ugasigara wumaganye. Havyo ko numva ko ari mu kibazo umuringo tucamwe amazi woguma wumva oya vugana nanje baguhaye kuba mvuga gute ugiye gukurikirana ibikorwa kanaka ariko bo kwibagira. Ugiye gukurikirana projet bamuha imodoka ya projet bamuha inzu ya projet bamuha ikintu cyose kugira ngo azobikore byose afise ama facilité yose. Gute wewe ugenda ukabakorera muri ata facilité nimwe iri kiratuberi wawe waraguzwe ku isoko yo mu buryo bw'impwemu. Mugasenga mukagira ibikoya vyukumenye uti okay gusenga twarasenze mugabo reka twicare tumenye neza nigikiro kiradutera ibi turiko turabona. Ndahejeje vuga ngo arahejeje kandi vyakurije yo gutaha mu nzu y'uwundi. Mu murongo wa 11 mereze hano nawe ukazoboroga ku iherezo ryawe. Farao yabajije umunsi umwe Yakobo tufise imyaka ingahe arambwira ngo imyaka y'ukuyerera mu isi maze yo tokya no nyira bati no en fait imyaka mfise igabuyemo imico bibiri. Hari imyaka y'ukuyerera n'imyaka yo kubaho. Hari abantu gushika uyu mwanya gutuma igikorane caje bakiri ko barayerera ariko inyuma y'imisi dimanche no munsi w'urubanza, n'umunsi wo guca urubanza, n'umunsi wo kubangurukanya. Wowe kuboroga ku iherezo ryawe aho umubiri wa n'amagara yawe bizoba bigize iki bishize. Muhaguruke ku maguru yanyu dusenga Imana.